Ndabaramukije nshuti zanje bakunzi munkurikira kuri Facebook page, kuri YouTube no kuri TikTok. Nagomba nabashimire, haheze indwi n'igice, hafi indwi n'igice, hano ndababwiye ko ari promosiyo y'abantu bashaka kuja Dubai. N'umuntu yagomba abantu 50 arangira akazi Dubai. Komantere nazisomye, nagomba ndabashimire komantere nziza, n'abandi bakeya batavyemera ariko narashimye. Ico nshima niko mwanyeretse ko munyemera kandi munyizera nubwo ndi umuntu. Rero ico nshima nuko ba bantu twarondera twarababonye. Ngomba rero kuzoca ndabasangiza intahe, ndabereka amaviza yabo ko ba bantu bose baca ngaha viza bazirose, kugira ngo abantu bapinga ntimuze mwongere gupinga. Ngomba ndabereka akarorero. Akarorero ngaka, izi ni viza mu ndwi imwe n'igice zasohotse. Imwe, zibiri, zitatu, zine zamaze gusohoka. Si ukuvuga yuko zari guca zisohokera rimwe, kuko hatangiye kuza haza bake bake. Mu ba mbere, abaje ubwa mbere bukeye bw'urya munsi, zine. N'uyu munsi yasohoka nka 10 ndabizi. Ni ukuvuga ngo ba bantu bavuga ngo baragenda kurondera inzira zo kuja Dubai ngo bikamara ngo amezi 2 ngo amezi 3 ngo umwaka. Nimurabe mu ndwi imwe abantu banyizeye ngizi zaciye zisohoka. Ntimubibona singizi? Sinigwa ndazugurura, reka amashani ugurura imwe mwana ashaka. Nugurura imwe muyirabe. Hari utuntu nzananyegeza ku mvo z'umutekano. Murabibona namwe, iyi yasohotse itariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi niho yasohotse. Reka nurugurura iyo hepfo, iyi mubona, iyi nayo yasohotse uyu munsi nyene 27 z'ukwa 11 2025. Reka nugurura iya gatatu, yasohotse uyu munsi nyene itariki 27 z'ukwa 11 2025. Okay, reka nugurura n'iyindi ya nyuma, hanyuma aho ivyo igihe zizoherera byo n'amezi angahe umuntu amba bamaze gusafira. Iyindi niyi iyi mubona ya nyuma nayo nyene 27 z'ukwa 11 2025. Hari indwi zibiri zirahera ndababwiye. Ntimubona yuko ivyo ndababwira ari ukuri. Nejo bundi muze muremera ivyo mvuga. Je nkoresha amakuru, nkakoresha n'ibimenyetso. Mwarakoze kunyizera rero. Hanyuma ico ngenda ndababwira ni igiki? Abantu mutagiye muri promosiyo birabandanya ivyo kugenda. Reka ndabahereze inomero, hanyuma muyiceko. Reka ndayandike ngaha muyibone. Reka ndanayivuge by the way. Amafaranga ntakiri yandi ya promosiyo, murumva yuko promosiyo yaheze, bajya abantu barabonetse. Hanyuma mugabo wongerako makeya, ariko nawe murabona ko vyihuta. Hari abantu bavuze ngo urumva ngo leta y'u Burundi ngo nta masezerano ifise na Dubai ngo yo kurungika y'abakozi. Leta y'u Burundi nta masezerano ifise na Dubai yo kurungika y'abakozi agiye kugenda kuri free visa. Mugabo hariho utuzu ama ofisi ngaha mu Burundi agufasha kukuronderera visa na contrat n'itike y'indege, kuko batavyo bishoboreye. Ni nkuko wovyikorera nawe muhira nimba ubishoboye, hanyuma bakakuronderayo ivyo bintu ukagenda gukora. Leta ntivyanka mw'abantu. Leta emwe ishishikariza urwaruka kugenda kurondera ubuzima mu bihugu bitandukanye. Hanyuma icyo basaba umuntu ni gusuma utahana ukaza kubaka igihugu. Turakeneye amadevize, turakeneye ko urwaruka rutera imbere. Na perezida yavuga ati, we nimba warize ntiwize kugira ngo baguhe akazi, wagiye kurondera ubumenyi, ihangira umurimo kora. None kuja kurondera amafaranga mwe mwumva bo vyanka, ntimukaze mubeshera leta. Reka ndabibutse n'ikindi. Murazi ko mu minsi yahera higeze kuba akajagari mu kibuga c'indege. Hariho abantu bari bagiye Dubai barabafata. Abantu bagiye kuhagarika rero yari yamashirahamwe amwe ajana abantu muri Saudiya. Bagomba ngo babuze abantu babafasha kurondera amaviza, kubera ko ata masezerano Uburundi bufitanye na Dubai. Ibi rero leta yaravyiyamirije gose, tireka abana b'u Burundi baze kurondera amafaranga. Muruvyumva. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yavugiye mu kiganiro ati, abantu bakoze ivyo bintu tugiye kuvyiga. Ati nitwasanga mu by'ukuri bano bantu bakoze ibinyanye n'amategeko,
tuzoca tubahana. Ati nta muntu uba yirondereye viza afise ibikenewe ibikwiye byose, viza, itike y'indege, hama ngo umubuze kuja gukora. Yaravyiyamirije. Emwe ndamushimira mbere gose, ndamushimira cane. Barya abantu bagomba kwaguka ngo baze babuza abantu kuja kwirondera ubuzima, yaciye ababurizamwo. Ntimwumva nuko none yuko leta ibashigikiye mwe muza kurondera ubuzima? Genda murondera ubuzima, Dubai si hahandi ugenda ugaherayo, umarayo umwaka umwe, imyaka ibiri ugaca ugaruka. Imyaka ibiri ukarondera amafaranga, hama ugaca ugaruka ukubaka igihugu, ukiyongeza kontra, ukagura parisera, ukiteza imbere. Ibi bintu leta yovyanka gute? Ahubwo abantu bavuga ivyo bintu ni abantu badashaka yuko abantu batera imbere, canke bagomba kubeshera leta ngo ntigomba kugwaruka rutera imbere. Ntavyo yanka, ntimuze mu babeshere, nukuri. Ibi ndabihamya kuko yavyiyamirije mu kiganiro avuga ati abantu bakoze ivyo bintu. Mbere nta n'imisi yaheze barya abantu bari bahagaritswe, baciye bongera baroswa ivyabo vyose, baca barasafira baragenda. Byagizwe na bande? Amashirahamwe asanzwe arungika abantu mu bihugu vy'Abarabu, niyo yagomba ngo azararungika n'abantu muri Dubai, kandi nta masezerano Burundi bufitanye na Dubai. Umuntu ari we wese afise uburenganzira bwo gukora nk'abijya byo gutabara amatike y'indege, canke akaba afise Abarabu bazinanye muri Dubai, bagiranye bakorana, bashobora kugufasha hanyuma bakakurungikayo. Gusa rero abantu bavyiyitira mu by'ukuri ugasanga baza bariba abantu je baje ngaha ni benshi bambwira ngo twaribwe, ngo dufashe we turazi ntubesha, twaribwe dufashe we turazi ntubesha, kandi narabafashije. Ngo tumaze kwibwa keshi, ngo baduhenda ngo viza zikamara ngo zizomara ukwezi, ngo zigaca zimara ngo amezi abiri. Ngo tumaze kwibwa keshi, ngo banatubwira ngo viza ngo zizomara indwi imwe, ngo zigaca zimara amezi n'amezi. Nyaboneka rero nimba ugomba gusafira Dubai, ngomba ndaguhe nimero. Promosiyo yaraheze mugabo n'ubu baragufasha. Nyandikira zi nimero, andika, ndiko ndaziraba neza sinihende. Andika 257 61 99 79 49. Ndasubiramwo please 257 61 99 79 49. Aha ni nkuko umuntu ariko arahazihamagara kari hanze, ziri kuri WhatsApp. Andika izi nimero. Uri mu Burundi nta bitangura vya 257 guteranya 257 ntibiriko, ugira gusa 61 99 79 49. Ugaca umuhamagara. Ababwira ngo Burundi ngo nta masezerano bafise na Dubai, nivyo ntibaba babeshe. Mugabo leta niyanka ko muja kurondera ubuzima, uzovuga ivyo ni babasi b'igihugu badashaka yuko abarundi batera imbere, canke ni babandi bagomba gucafuza igihugu, ngo cyangwa ko abantu baza gukurondera amafaranga. Kandi bo vyanka gute? Sinababwiye mu minsi heze Perezida yogira ukuntu avuga ngo ni umujama w'ugwaruka, agaca abuza abantu kuja kurondera amafaranga. Ntimuze mu babeshere n'ukuri. Nukuri nanje hari igihe mvuga ibitagenda neza iyo nabibonye, mugabo jewe ndi umuntu iyo nabonye ibintu byiza kandi mbona by'ukuri ndabivugisha ukuri. Abantu bavuga rero ngo leta ngira vyanka ngo nguki, murababesheye. Leta irashigikiye yuko ugwaruka rugenda kurondera ubuzima. We nimba ufise itike yawe genda. Ejo bundi yari promosiyo bariha amahera makeya gusa, mugabo ubu hiyongereyeko makeya, ariko n'ubundi nta ngorane, ni nkacyo kimwe, nta mesha arengako. Ca kwiyi nimero uhamagare hamugende Dubai. Aya n'amaviza amwe ndaberetse, ngomba kumara indwi yose inza ndabereka izasohotse. Aha ndaberetse izasohotse uyu munsi 27. Mu ndwi imwe nta ndabitangaje, nzobibereka zose mpaka zose viza zose, kandi nzodabaha n'amatike, abazovyemera nzobaha n'amafoto bagiye kuri indege, mubibone ko je ntabesha. Ya mu guheraheza, iyi si business yanje, oya. Nta nubwo ari abantu uvuga ngo abantu nyunze kuba promotinga. Urumva je ukuntu nkora murazi je mfasha abantu. Iyo mbonye umuntu ariko arakora ibintu bizima, ndamufana, ndamufasha. Jewe aha hantu naracishije abantu banje baragenda baragera ku kazi. Ni abantu basanzwe bakora ibintu byo gufasha abantu mu gutabura amatike y'indege n'ibindi nyine vyo mu biro, ni office yemewe n'amategeko, si bya bindi vyo vya rupigapiga, oya. Mugabo urumva si ivyo bakora, mugo baragufasha.
uburyo bugufashamwo ni ubu namwe mubona, ivyo udashoboye gukora barabigukorera, hanyuma bakagusabira, bakaguha itike y'indege bakayikugurira, bakagusabira ikontara, hama bakakurungika na hariya kuko bafitaniye amasezerano n'uwo muntu canke baba bashoboye kubona abakeneye abakozi. Murumva yuko niyo utohaca nawe wovyikorera ubishoboye. Rero ntimuze muritwaza ngo kumbure abatabishoboye, ntimuze muratera ubwoba abandi canke ngo mubace umutima, oya. Nukuri mbere tunashimiye kwanza leta ireka abana b'u Burundi bakaja kurondera amafaranga. Abantu bane baza mubesha ngo leta ngo ntibishaka, oya, ntimuze mungere kubesha. Jewe azi Daniel Mugisha n'ukuri ndashima gose abantu banyizera, kuko kuva ndabitangaje kuri Facebook narabonye abantu benshi baci banyandikira bavuga ati we turazi ntubesha, reka dupime turabe. Abavuze ngo bapime rero ngo vyagiye bimara ngo amezi 5 bwa mbere ngo bakabahenda aho baciye, ni murabe haheze iminsi ngahe? Nta n'iminsi 14 irahera, nta n'iminsi 10, ni iminsi minga 10 nimba atari yani iminsi 19 gutyo viza zasohotse ngizi. Hano muca mbonera yuko ntabesha. Yaba birekuwe nerekana byose, nkerekana n'amafoto, nkerekana n'ikimugabo, kubera yuko bene izi viza bamwe ntibashaka yuko nyene bigaragara, bavuga ati nubireke. Mugonda ashaka kubereka, hanabereka amatariki, mukabona yuko atari vya bintu vyo kubesha bimwe bizomara ngo iki niki, oya, mukabona ko je nkora ibintu mu buryo buri professional. Hari abantu bahagarara ngaho ngo ndaguha viza ngo yo kugenda muri Amerika, ngo yo kugenda mu Burayi, kandi atavyo bashoboye. Jewe nzokerera ubwo tungana, sinzohahenda ngo haro viza ngo kuja muri Amerika ngo muri ngo heho ya ahantu gusa jewe nzi bashaka kubafasha kuronka viza ni kuja Dubai gusa, nta handi nzi, nta handi nzi. Abashaka kuja Saudiya nabo iyo bantumbereye nce ndabarungika muri vya bigo vya bindi bije n'abantu Saudiya, baha nimero ati muce kw'iki kigo, naho nyene ikigo mbona kigerageza gukurikira bagiye muri Saudiya nico kigo nce ndabarungikako. Nukuri ntibaba bananzi, mugabo kubera ko harabona amampamagara iyo ndiko ndatabariza bahuye n'ivyago, nkabona baranyitaba, nkabona ko ndazi ibigo bigerageza gukurikira abakozi babo, biriho si vyose mugo biriho. Rero nca ndungika umuntu muri kijya kigo, niho ndungika umuntu ya kavuga ati genda hajya, ntibaba banazi ko je n'abarungisi, wewe umuntu abatelefona mukorera ahe bakagenda, hasabwa iki agakwiza ibisabwa, gaca bamufasha kugenda. Bariya ntibanamenya ejo bundi bakoze nabi badafashije umukozi wabo Saudiya yahuye n'ivyago, jenshi ndabashira hanze, ntavyo kubafyondera, cyane bashira hanze avuga ati ibintu mwakoze sivyo, oya, ni mumufashe aragwaye canke yase guhembwa muvugira hembwe, canke yagwaye yarembye agomba itike gutaha mufasha atahe. Nuko mije nkora nta bindi, ubundi bwobwo it's not my business please, ntabwo ari business yanje. Ego reka nonce ndangiza, singomba kukuvuga umwanya munini, rero ndabashimire ko mukurikiranye ibiganiro kigufi. Nimba ugomba gusafira Dubai kurondera ubuzima, nzobakorera video ejo ya kabiri ndababwire ibintu bikenewe, hazoba hasohotse izindi visa, ndababwira ibintu bikenewe, ndababwira amafaranga bahembwa byose. Mugabo iyi promotion yari y'igihumbi, bari igihumbi gusa, zari miliyoni 6,350 kuko ni dolari ryari rigeze. Mugabo hari yongeye ko makeya kubera ko promotion yaheze ejo, abantu bose mwagiye mwarabibonye. Ego hanyuma umuntu wese akeneye kugenda no muri Dubai nahamagara iyo nimero, hanyuma no kuri bamufashe. Bikunda ku muntu ari mu Burundi gusa, bazobasobanurira, bisaba ko umuntu atabagwaye akomeye kandi akaba arenze imyaka 19, akaba arakuze kandi akaba ntigeze agerageza kuja muri Dubai ngo abe aregistre mu ibintu vya system za Dubai n'ibindi vyinshi vy'umushahara. Bababwira bahembwa 350, 360 kuduga gatoya, arashika nk'amajana rimwe na rimwe canke arenga gatoya bivanye n'ukuntu mwakoze ari ama heures supplémentaires yo hejuru. Hanyuma contrat bari imyaka 2, ndiko ndavuga amajambo makeya, n'ibindi vyinshi rero. Ariko hari abantu bagendera banebwe ntibakore, udakoze ntiwoyaronka kuko hari bakora ku masaha, wowe urakora ku masaha, isaha imwe bafise amafaranga bakorera, ukoze 2 nayo, ukoze 3 nayo, usivye ntuje gukora ntibaguhemba. Si nko mu Burundi watonda udatonda baguhemba, oya, hari bakora ku masaha. Hariho ubuziro bakora, hariho ubuziro usanga bakora binjiza amafaranga menshi, aha naho utanga amahera menshi, nk'ivy'ubusiti utanga amahera menshi.
nk'ivyo kunyonga imoto n'ubushoferi utanga amahera menshi, ariko ivyo gukora nk'ikiyede canke ibijya vyo gukora ibindi buzi bw'inguvu bayabaye mu masto mu ma company usanga n'amahera makeya naya nyene ndiko ndababwira ya. Hanyuma hariho n'iyindi promosiyo y'abakobwa nayo nyene nyamuntu niyamara kutwemerera yuko yorohereza abantu, kuko je ndabanza kunegosiya umuntu nkamubaza ati orohereza abantu n'amafaranga bafise avyemeye, kuko mba nzi ko ari umuntu kandi nizeye neza nkatohoza nkagira no ku mwarabu hariya nkumva ko ivyo bintu ari vya reyere ntazoja kwiyanikira ngaha ku bintu bidatomoye, nca ndababwira rero n'abakobwa mwitegure, ejo muzobona nkoze video ninamara kubitohoza neza, namaze kuronka abakobwa aho nobabwira boca nabo nyene bakagenda gukora hariya muri Dubai. Ndasubiramwo si business yanje mugabo jewe nshaka gufasha abarundi mugende kurondera amafaranga, ndabafashe muce ahantu batabiba kubera abasuma ni benshi. Nimero yanje nanje murayizi ni plus 358 46 58 33 14, guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Nitwa Daniel Mugisha, murakoze.